Unapenda hela na wewe? Unakunda mahela mbega? Uyanga. Unakunda mahela. Drama masha kupiga moja mbili? Ego. Moja mbili asha kupiga Kuguru kundo guru. Bisigura uri mu rukundo gacuronga amahera. Bivanye no mugi muri kumwe anakuchorera nakupa mani. Asha kuchorera hela sana. Alice aramaze guhemukira uwo bakundana. Ego. Alice aramaze gukorora inda. Oya. Alice aramaze guhanurwa kugira akorora inda. Oya. Alice arafise umwana. Ya. Ego. Aricuza kuba yaragize umwana. Akunda kana kawe. Iyo gafise imyaka ingahe? 7 ans. Murabana? Umwana wa Alice arazi papa wiwe. Ego. Papa wiwe mbe Alice arabana n'umugabo wiwe. Oya. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru cy'amakibazo cyamvuga muri industry Buja Flavor. Nguko tuma tubikora reka tuze dukingurukira Imana hama dusubira dukingurukira mwe bakunzi ba Buja Hit TV, bakunzi ba Budey, umugani wa babandi. Turi kumwe na Alice, je unye namumenye kuva kera nkiru wa undi muto cyane wa undi ataraba wa undi kuri Buja Hit mwebwe muzi uyu unye je anzi mwebwe mutaramenya. Alice bite? Ni bon. Biraza neza. Babwire ko twasubidanya abasanga Usanga tuzinanye. Alice arazi ko ndikiraga peti nkikirakara sivyo none. Yes novuga ni nk'amayigo twatewe canke novuga ni nk'ibakwe novuga twagize byo novuga kuvugana na Alice jewe nibuka yari clip video yiwe yariko arashuta moyo wangu tulia je nibuka ko ndakunda mufatira itara ariko right now ndiko nicara nga mu interviewer ndiko ndamubaza Alice nitika kuri jewe. Nanje ariko niteka. Niteka kuri wewe. For real? Unafurahi? Yes, ni Alice rero je ndamuzi aririmba ariko ni makuru mfise nuko Alice asanzwe agira ibintu by'amareresi. Ego. Alice bite kandi? Ni bon. Biraza neza. Ego cyane. Alice novuga wavyakire gute kuba wahawe invitation nk'umutumire witeka muri Buja Hit TV? Naryohewe cyane kubera ko ni byinshi nabyifuje ariko ntibyakonze kandi ni chance ntigeze kuya gaciro. Ni Alice rero umuntu akeneye kumenya mbe Alice arashabandanya music no gospel ari muri gospel canke uri muri nyene bya gospel by'amafilme birakunda guma filme na gospel nyene. Ego byose ndigaburana umwanya kandi bikora neza. Ni right now rero Alice mbega yo afite indirimbo shasha uca wibaza ico kibazo. Alice afite indirimbo shasha. For real? Kweli? YouTube channel kwanza yitwa gute Alice? Alice Niyo. Alice Niyo. Niyo muki? Niyo Gakiza. Niyo Gakiza. Niyo mukiza your brother avukana na Danny Pro. Danny Pro igikirundi yitwa gute? Danny Niyo Mungere. Niyo Mungere. Mwese muri bani? Niyo. Ni Alice rero nkire kumenya kwanza kuri no munsi kugenda gute kuvuga kuri programme wari wapanze kuri no munsi kwanza kugenda gute? Meze neza kubera ko urabona ko masaha itereye kandi ndabona ko biriko biregerana umunsi kugenda neza. Umunsi kugenda neza cyane. Ni Alice rero umuntu yifuje kumenya ati mbega haba ari ibintu byagutitaje gushika kuva mu gitondo gushika kuri no munsi kuri no mwanya. Byagutitaje uragira amadute? No, umunsi wagenze neza. For real? Nta muntu yagutsitaje? Aya. Alice arashavura mu buzima. Arashavura. Ningombwa. Kesha Alice ashavuzwa bigenze gute ashavuzwa n'abakobwa bagenzi we canke abahungu bemeze. Abahungu nibo bashavuza cyane. Abahungu baragushavuza cyane. Kesha bibaza ko bitegwa n'iki kugira abahungu bagushavuza. Antuka niko mumeze. Niko tumeze. Turaza kubisubira ko hanyuma mbega ni Alice rero ko waragiye mu by'amareresi mbega ni filme shasho ugiye kuduha very soon canke ibikorwa byinshi birahari kandi bigiye kuza vuba cyane murabihabwa. Ni filme rero imeze gute izo bimeze gute yuba yitwa gute mbega izosohoka ryari? Nibaza ko biracari mu gaseko ko gaseke biracari mu ibanga. Alice we naje miruko kagera baratubwira. Oya singombwa ntiyaragiye. Kipe nze ataragera. Amakuru mfise nuko hari umuntu je wenzi bazokina niyo filme muramuzi nanye n'umustar muri industry mbega byagenze gutegira mu mfikana njya mu. Ndamuvuga izina rindi. Avumwihakana. Oya shaka kumwihakanya ko turazinanye cyane kandi afise agaciro kuri jewe. Tutarashitse turamenyana.
turahuze JC Mbega kwibaza ko ari nyine Kuba drama from JC Production. Mzee kutugira mvuganira drama. Kwa drama mimi namjua ni mtu wa kandanda. Anajua kandanda. Muri make suko byanyorohiye. Nawe nyine hari ukuntu vyagenze ukuntu menga nawe usikuma umeze hari ukuntu menga mugomba kugara ku bantu nyine ko kugara ahubwo turatinya ko abantu badufata nabi. No ariko natwe turanga badufata nabi ariko hari gihura n'umuntu kamenga kwigizeho nyine ukuntu urazi kwisho kintu je abantu bukisha kunze kucihenda ko nkaje n'umuntu wa mbere byo kuvuga n'abakobwa si cyane ndakunze gutinya niyo mu kiganiro kenshi tuvugana mfise ivyo ndakubaza none dufate nk'umuntu nka wewe Alice tamenyeranye dufate tamenyeranye sinda kuja ko Alice ngo biteye bikashe pa kwanda kwi cyo fata gute Alice si bibi rimwe na rimwe nibaza ko ari vyiza kubariza akazi kawe n'upfa kuvugisha umuntu kumubonye ko rwose ariko nibaza ko ndabimubahira binyereka ko yuba ego uko twahuye rero byaratevye biragenda neza za kandanda usema moya mbili ego zile moya mbili angana nazifanya vile vile angena nafanya mambo yake moya mbili sindoa bumbeshera au ya si moya mbili tunajua terme pam pam ana kumushikira kibaza ngo navuze anauliza drama ni drama na moja mbili je mzo kuongea moja mbili aje kama mambo moja mbili nyabaza ko novuga bitubwana byo twaje kuvugana ivyeke akazi ya ni drama muri kumwe mutakazi nje kitongoza ko bya drama mbega bya moja mbili ntarabizana muri film imeze gute ivyo ntavuze azobivuga nushaka kumuvugira drama JC Mbega drama yoba bivuga kwiki Mbega yoba ari drama yoba ari acteur principal muri iyo film nshatse kuvuga moya mbili mu vyerekeye film ko drama n'umuntu wa mbere avuga ati mimi kila kitu napasha kuwa principal novuga ko ikibazo yumbaje nacyumvise ariko shakora azovyivugira reka tubirindire naco mbega bizo bimeze gute mbega iyo filme kwanza ni filme ni wewe wayanditse cyangwa ni drama ni wewe yanditse yenda amekuita sijui Alice ndio tufanye sinema ngo tuzogire filme ireresi niko yakubwiye aruko vyagenze pega ukabaza ko vyagenze gute bakunzi ba Buja Hit TV ni drama mbega zomurondera tubwire ko vyagenze wibaza ko vyagenze gute drama yamurondeye gute yakoje by phone na cyane for real hama bisha bigenda gute nyine turahura oya kubera drama n'umuntu wa hela yeye bitu ya mambo ya simu sio sana na kwanza kwambia wewe anajua kwanza tuketi fasi fulani ngo tukichara anukumbere dusangire moja mbili mambo yakakuwa sawa ndio maana nakwambia moja mbili drama cha kupiga moja mbili ego moja mbili cha kupiga bakozi ba Bude nilikwambia drama ni Alice ni film rero ifise impanuro zirimo zimeze gute zimeze gute Wozo buri umuntu ameze gute muri iyo filme basi nimba atari banga andika interview yashaka kubona ivyo nzokino ivyari ivyo sene ndiko ndakini yari muze uno hava sanga ndabivuza kandi iracari secret iracari ibanga kumbere ni filme izo bifise civigiye gufasha muri industry novuga mu gwaruka mu bantu babayeho mu bantu babana abagore n'abagabo byose bizobafasha ni wewe kenshi ugiye kubera kenshi ugiye gukina filme canke ugira uje gukina ni iki wisunga canke ni iki ugira kugira ngo uze kuviva neza mu filme ugiye gukina icyambere cyo ni ukugwa nkunda iyo ngiye ubwa mbere bwongenda nibajije cyane kugikorwa ngiye gukora nkitanga nkashiramo ubushake hama mugambira ivyo nkina mba nabihawe nibaza ko ntibimvuna cyane kubera ko ndabikunda kandi ndumvira iyo nkosoye umbwiye ati gira ibi ndakumviriza nkakora ivyo ngiye kenshi uragukurikiza wowe impamuro urazikurikiza ego nibaze yuko Alice ari muri babandi kenshi bamubwiye ati Alice ngaho kinye nabi nkubantu babara simbabara from tugarutse muri cyakina nabwiye kuri cyakini cyo kubabara turagisubiye ko ni Alice yavuze ati ngo abahungu barakunze kumubabaza bakunda kubabaza mu buryo bumeze gute Alice Uniko tumeze uko tumeze n'ubuzima bushika bubaho nuko nashobora kubabaza ariko bitewe n'ubuzima ndimwo nibaza ko bafise nyene ukuntu nyene dufise ikintu twebwe dufise ikintu ukuntu tumeze uko nyene turababaza aho tugiye tukaraba Alice ntitwasanga abakobwa ari mu mbabaza cyane je kurandi bwanje mbabara mu gihe mumbwiye ibintu nyene ntashaka ibintu ndashaka kuri wewe babimeze gute kunyubahuka muri make kugufata uko ntari kugufata uko utari bisigura kugushira muri
muri kategori utarimwe wewe ushaka kumbona ukukibaza ko ndi uwo uko ushaka ko ari komeza kandi nanje ndi uko nshaka yego ni nka Alice je nifuza kubera mbetse mbega Alice wewe uramaze kuja mu rukundo maze kuja mu rukundo kangaye Alice kenshi ufise waxe bagaye bujya sinaje kubesha vraiment ariko sinabibuka nubibuka ni benshi cyane novuga babiri ba nyuma baheruka hazi imyaka myinshi sindabibuka nubibuka bose ariko uramwibuka uramwibuka hazi imyaka ingahe 2 ans niwe wabitumye kugira ngo habe séparation bien oya niwe wafata decision nico gituma uvuga ati ko abahungu bose babazanye narabaye biri sérieux kabisa ubu rero uri wenyene oya sindije none twambie sasa wewe wazi tubwire nyene ndakubwira iki kuko ari abakunzi ba Bude hariya bariko raba ikiganiro cy'abantu kimbaza ndabisha ati mbe Alice bimeze gute abafana be bakimbaca bakina mbe Alice ameze gute kuko ari abantu babona umuntu aja mu bintu by'amafilm atagira umugabo ugati rero final mujya umuntu ariko ari dandatsa ya bivana no kwa bitahura no kwanje ndabitahura yande ifata nk'akazi umwanya w'ibindi navyo urahari ariko biriya nakazi kuri jewe biriya nakazi kuri wewe mbe ni film ya mbi warukinye Alice canke takina filme hari byo tuvuga comedy ni navyo nkinamo cyane mbega ninde yaguhagarikiye mu bikorwa byawe Alice mu muziki cyangwa mu bya film mu bya filme naho hari iyo drama niwe azokwimenya byose kwa mwihakanye Alice ko ndakora ukuntu umeze ku munwa ubu wagutwenga uri kurabesha wewe kandi kazi karumba ko umarajero wiwe warakurikirana atakwata kuri mahela mubushimira nimba hari mushimire mu by'ifilm arahari sasa muri ukomeka atakora ko ari wazi aho ushaka komeza umuntu ikintu atara simba ndako ndakwemeza rero ko aya navyemeye ndakwaze ubwa mbere warugize interview uba muziko nanda yikora mu byerekeye muziki warazimenyere ko nagize no kubona kuri mbonesha kure y'igihugu nukubona umenga uri kuricunga cyane umenga kubyuza gusora ku munwa nibisanzwe Alice nibiza nibijanye nuzi nivyo niko ndakubaza sibyo none kanaceka urapenda kuceka urabona gutwenga cyane Jesse bakunzi ba Bude TV ni Alice Rembo tukena kumenyera ubuzima bwiwe mbega ni bande barako ramufata mu mugongo yatubwiye yuko mu byerekeye film hari umuntu ariko ramufata mu mugongo sibyo none ariko mu byerekeye indirimbo nta uhari iyo bayifuza kwibonekeza cyangwa iyo bayifuza kugufasha byisha bigenda gute arahawe ikaze au bien tuzobivugana muzobivugana ku byerekeye money unapenda hela nawe unakunda mahera mbega uyanka akunda mahera uramaze novuga kuronga mahera kubwo rukundo bisigura uri mu rukundo gacuronga mahera bivanye no mugi muri kumwe nakuchorea nakupa mani shakuchorea hela sana uramaze kugwe washakuchorea hela sana washakuchorea hela nyingi zenye shakupata zingana gute nibanga nawe wibuka okay mugabo nivyo usanga ari menshi cyane ko amafaranga hajya arasoba cyane sivyo none bizana aragucanga nyene ni Alice novuga tuko tsana wasozera ikiganiro cyacu ni Alice nifuza ko tuja muri yes or no nimba ubishobora sinzi yes or no wishura ego canke we ndavyumva Jesse kuri no mwanya ni Alice nifuza kumenya mbega Alice mu bibazo bisikwambajije mbega hayo ari kimwe na kimwe yo yatubeshe oya nana kimwe ni Alice arafise umukunzi ego Alice arafise umukunzi Alice aramaze guhemukira uwo bakundana ego Alice aramaze gukorora inda oya Alice aramaze guhanurwa kugira akorora inda oya Alice arafise umwana ego Alice arishiza kuko yaragize umwana ati arishiza kuko yaragize umwana akunda kana kawe iyo gafite imyaka ingahe 7 ans murabana umwana wa Alice arazi papa wiwe ego papa wiwe mbe Alice arabana n'umugabo wiwe oya kubiguragiza ubwo Alice oya ni bizima no kurabesha none ukuravugisha ukuri Alice aramaze kwenda n'umuntu basumbana imyaka
umushuga dad oya Fore kweli tugeze vyane birama ndarusha Alice aramaze kuja kwiteza kwa rushinge rwo kwikingira kugira ntavyara check nibisanzwe Alice bisanzwe oya right now haraje umuntu akubwira ati Alice tora hagati y'abantu babiri uwo kwifuza kujana nawe novuga bagwaha imuyaya pito umuboyi canke mu taxi vero muri babiri bivana no nakunze bivana wakunze okay bose usanze bibo pas mal vuga ati je kuri no mwanje je shaka utorere umwe muri abo babiri ntaramukunere kugira ukuntu kwanza umuntu wisunga iki tuba tumaze kuvugana bwa mbere bwo nkamenya ko bikwiriye ko ndamukunda uramaze kuresha umuhungu oya uravyifuza kumuresha biramaze gushoboka abona umuhungu kamwifuza kumwifuza kugira ndamukunde mugendane sinzi ntabyo urifuza bazi gituma ndiko ndakubaza ivyo bibazo by'urukundo cyane Alice nuko muri filme narabonye agapande gato ari ibintu by'inkundo twabonye mutwereka cyane ajya yere badikunda kira yene kugira vyi kumengano n'ubi wamunyene ko bari by'ubuzima busanzwe nyene ko ari kujya agenda nibaze ko nabishiye imbere cyane siko nkundana cyane iyo hageze mbona ko bikwiriye ndabija yego Guys bakunzi ba budget bakubwira ati ngo agaryoshe ni gahora mwitama Alice ndagushimire cyane nakuchokesha ibibazo nakubaje wibuka n'ivyaha byose ndavyibuka bibiri wibuka ese afite umwana bakubwira ati umutindi arotyakuda Guys kwera bon mbuze kujya kwipimisha sida kuri kintu uje kwipimisha sida ni kujamini hamna oya siko vugo ariko ni ngombwa ni ngombwa kwipimisha sida Yes novuga ati tugira ko akapela moyo wangu tulia moyo wangu tulia moyo wangu tulia moyo wangu tulia kwa daja moyo wangu tulia hata yanayokuumiza ni mengi akueshe kwa matendo yake mamangu ama kwa sababu babangu alifanya mazuri Mungu uliniweka tumboni mwa mamangu ukadina agano anabudi kukusaidia anabudi kukusaidia anabudi kukusaidia yo anabudi kukusaidia moyo wangu tulia moyo wangu tulia moyo wangu tulia tulia moyo wangu tulia Yes bakunzi ba bude kumbure je ndabasozera turakumwe na Alice ansubije muri mood yo gukizwa ejo nje gusenga merci beaucoup merci urusenga mbega cyangwa nivyo kuririmba gusa ndasenga Alice kumbure uja witwibutsa ruvuga Instagram yawe Facebook yawe na YouTube hose ni Alice niyo hose kumbure ifuza gukurikirana yifuza kugufasha cyangwa wifuza guterera ivyumviro agusange kuri zo ego Instagram YouTube Facebook Twitter urayikoresha ntayikoresha ntayikunda ndayikunda kuri kwikoresha no ntaragira kwikoresha ubu nyene nkivuye ngaha ndayikoresha tuyikoresha tuzoba yitwa gute wigeze ivyo bane tuzosubira inshallah nyuma rikunze turakumwe na Alice novuga tumuzi mu ndirimbo arimba indirimbo z'Imana tumuzi muri mareresi nagerageje kumaza ibibazo byose bitandukanye ko ni benshi tuzi ko bahura n'ibigeragezo bitandukanye kandi turazi ko Alice tuzi ko afise umuryango afite ikibondo gifise imyaka 7 yumva bivuze nje gituma twageje kumaza ibyerekeye urukundo cyane kandi twigituma twamubaza iby'urukundo nuko ariyo filme nabonye bisa nuko bagati mbe Alice ko arimba gospel mambo ya cinema kama ya tena Alice gute byagenze gute mbega Alice hoho babyakira gute si gituma nashone kubaza ibyo bibazo Alice sivyo muga sinakwaje nabidibaza byagenze neza nakazi kawe mboga byagenze neza tuzosubira inshallah nibagira subscribe bye